Kaze mu nkuru ijanye n'iki kiganiro. Wobuze umuntu abayeho mu ngorane n'amageragezo akomeye kugeza aho wibaza ukuntu uyu muntu agihema. Kumbure ni umuntu badendereje bakamwagiriza ibinyoma. Kumbure ni umuntu basahuye ibyo yari afise byose. Kumbure yoba ari umuntu afise ingwara yamumugaje atabyizigira afise byo gukira. Kumbure ni uwashikiwe n'ivyo byose. Kumbure yoba ari wewe nyene byashikiye, ndetse woba warashikiwe n'ibirenze ivyo byose. Abantu benshi bashikirwa n'ingorane bakababazwa birengeje, babwiye ivy'Imana n'imigambi myiza bafise ko eka ntibavyumva. Uwo mengo ibashikako bibereka ko iyo Mana naho yo biriho yo bititaho imitwaro yabo. Ikibazo cabo nyamukuru ni iki: asangwa Imana iriho ikaba yitaho ibyacu by'ukuri, ni kubera iki yemera ko tubabazwa bikomeye nk'uku? Mugenzi, asangwa warigeze gushikirwa n'ibihe byo kubabazwa biteye ubwoba ukagera aho wobaza ico kibazo, ndagufitiye inkuru nziza. Imana iriho, irabona ibyo uri kuracamwo byose, kandi irakwitaho cane. Kaze mu kiganiro kigira kane mu rukurikirane rw'ibiganiro tumaze imisi dusangira ku bibazo bigumye vyerekeye Imana. Nitwa Toma, nari ntumwa ya Yesu. Si jewe nisabiye gutorerwa ico kibanza. Yesu yasanze nikorera twanje nk'umudandaza mutoya, aca arampamagara ata byinshi tuvuganya ambwira ko nomukurikira. Kubera ko nari nsanzwe ntari umunyedini, kandi noneho nkaba n'ivy'Imana ntavyemera, vyari gushoboka ko noca ndamutwengera ngaheza nkamwankira mu rupfasoni, ngaheza nkisubirira mu bikorwa narimwo. Ariko muri uwo mwanya sinamenye ukuntu nashize ibikoresho vyanje hasi ngaheba ibikorwa vya data nkemera gukurikira Yesu. Yari ngingi ifashwe igihutihuti, ivyo ndavyemera, ariko mu mayinga yakurikiye nasanze Yesu ari umuntu atankarira ampora gukekeranya kwanje kw'igihe kirekire n'ibibazo vyanje vyinshi. Ahubwo yaramfashije kubivuga ko mu mwidegemvyo. Hanyuma bidatevye maze kwibonera n'amaso yanje Yesu akora ibitangaza vyinshi, naciye mbona ko ntosubira gukekeranya yuko Imana iriho. Hanyuma icantangaje nuko n'urwanko n'ishavu nari maze igihe kirekire mfitiye abantu b'idini vyaciye bihera. Ariko naho nyene uko nabandanije gukurikira uwo mugabo ahambaye kandi atangaje, nisanze ntanguye kugwana n'ibindi bibazo navyo nyene bitoroshe gutorera inyishu. Yesu, nobaza ikibazo? Yego cane Toma. Urya mugabo twahuye mu nzira uyu munsi, umwe yaravutse ari impumyi. Yego. Kubera iki vyabaye ngombwa yuko umukiza? Ntuntahure nabi. Nanezerewe kubona mwahuye none bakababona neza, ariko ugomba kumenya igituma Imana yemeye yuko avuka ari impumyi. Ego, nico nyene. Kwari ukubera ko hari icaha coba kinyegejwe. Ego, mwigisha. Ninde yakoze icaha? Nurya canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Filipo, wiyumvira yuko Imana ikubitisha ubuhumyi abacumura bose? Mbega iyaba biruko, ninde ababona uyu munsi? Oya, uyu ntiyakoze icaha kandi se abavyeyi biwe. None ni kubera iki? Kubera iki Imana yemeye yuko ivyo biba? Nukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Sindabitahura. Mbwira Toma, ibindi vyoba vyabaye uyu munsi ni ibiki turetse umuntu yari yavutse ari impumyi uyu munsi akaba yahawe kubona? Erega ababanyi burya mugabo yari impumyi baragize uruhagarara babonye ibimubayeko. Yego, habaye uruhagarara. Ibyo baharira nibiki? Kubera iki bose batanguye kubona urya muntu yakize, mbere bamwe bazazaniwe bibaza yuko vy'ukuri yoba ari wa wundi yari amaze imyaka myinshi yicara asegerereza. Bavuze bati oyaye n'uwo basa. Yego, nawe nyene yavuze ati ni jewe. Ababanyi biwe bagumye babiharira ko
kandi ategerezwa kuba yarabasubiriyemwo nk'inshuro 12 inkuru y'ingene wamukijije kuko abantu bagumye bagwira. None bagize iki kugira ngo bakureho ibyo batumvikanako? Baciye bamushira abakuru b'idini mu isinagogi. Ntugukira kwiwe babimusambishije ko nk'abasambisha inkozi y'ikibi. Ntibabinezererewe na gatoya. None abo bakuru b'idini baciye bakora iki? Baciye bahamagara ivyabona. Baciye babaza abavyeyi biwe. Baciye babaza uwo mugabo nyene. None bashitse kuki bamaze gutohoza? Baciye bamushira mu katabesha baramubaza iryanyuma bati, yagukijije ate? Yahomuye amaso yawe ate? None yabishuye iki? Arabishura ati namaze kubibabwira ko mutavyumvise. Mugombera iki gusubira kuvyumva? Mbega namwe mugomba kuba bigishwa biwe. Hanyuma abo bakuru b'idini bishuye iki kuri ico kibazo cyuko bo baba bagomba kuba bigishwa banje? Baciye bamutukagura, baca bamuterera inyuma y'isinagogi. Ubwo rero uwo mugabo yari yarababajwe, yari impumyi kuva kiva mu nda ya nyina. Ubarabona, ariko akaba atagishobora kwinjira mu isinagogi gusenga Imana yamuhaye kubona. Biboneka ko gukira kwiwe kutakuyeho kubabazwa kwiwe. Urumva rero kuri wewe ivyo n'akarenganyo, sivyo Gatoma? Oya Yesu, nta karenganyo. Ariko raba, uyu munsi Imana yahawe icubahiro, sivyo? Umuntu yakiza ubuhumyi. Vyavuganzwe mu bantu amajana n'amajana, na nyamugabo we nyene yabishingiye intahe imbere y'abarongozi b'idini. Ati yaba uyo muntu atavuye ku Mana, ntaco yoshoboye gukora. Yemwe bagabo, igikorwa kiracariho. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwadutumye hakibona. Buhava bwira atawugishobora gukora. Ejo dutegerezwa kuzogendera uwo mugenzi wacu mushasha yahawe kubona yahora ari impumyi. Ukubabazwa kwiwe ntikurahera. Wakoze ko wahisemo kumviriza iyi nkuru ijanye n'ikiganiro c'uyu munsi. Uyu munsi dushishikara kuganira ku bibazo bigumye byerekeye Imana, dufatiye ku nkuru z'abantu dusanga mu ijambo ry'Imana. Ubuheruka twarabiye hamwe ingene Toma yitavye umuhamagaro wo gukurikira Yesu, akisanga yashitse mu mugwi w'abandi bigishwa ba Yesu baguma bagenda igihugu cose bigisha inkuru nziza z'ivyizigiro aho baja hose. Ariko Toma naho yiboneye n'amaso yiwe ibitangaza bikomeye Yesu yakoze, yagumye arwana no gukekeranya kwiwe, akagoma agomba kumenya insiguru y'ibyo yabona vyose. Kuko naho yatevye akemera yuko Imana iriho, yagumanye ibibazo vyerekeye imibabaro yaguma abona hirya no hino. Kaze rero tubandanye iyi nkuru. Filipo, wamubonye? Oya? Ni wewe? Oya nanje ntawe mbona neza. Rindira gato. Reka yemwe, nibiki? Ehe nguriye hariya, ari kumwe na Yesu. Mugenzi, no gufasha iki? Mbona umenga hari ikintu urondera? Ego arico ndondera. Nariko ndarondera umwigisha yaciye ngahe cyo. Ngo ndamushimira. Ariko sinzi sinagiwe. Amazina bamwita ni menshi. Rega wizeye umwana w'Imana? Ninde ga mugenzi nkamwizera?
wamubonye kandi niwe muriko muravugana. Yari wewe, sinzi igituma ntace numva ijwi ryawe. Ubu rero ubu ndakwiboneye n'amaso yanje, ndakwizeye mwami. Ndakunezererewe mugenzi, kubona ukuntu Imana yaguhumuye amaso, ariko ntiwitiranye ukubona no gutahura, kuko hari benshi babona neza cane ariko badashobora gutahura iciza ico ari cyo mu byo babona. Naje muri iyi si kubagahinyuza ngo abatabona babone n'ababona babe impumyi. Twumvikane, rindira gatoya. Ugomba kuvuga mwigisha. Ugomba kuvuga bamwe muri twebwe twigisha abantu tukaba turatukana n'uyu muntu, mbega natwe turi impumyi. Umunyabwenge w'ivyanditswe. Nari ndabizi yuko ibiganiro nk'ibi bitareka gutuma mwegera aho turi. Icaha cyanyu camaho. Iki ni igitutsi. Nukuri ndababwire, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama akuririra ahandi aba ari gisuma n'umwambuzi. We, bishoboka bite ko wubahuka? Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Yesu, nobaza ikindi kibazo? Nta ngorane Toma. Urya muntu wakijije ejo bizomugendera gute? Asa n'uwanezerewe cane mugabo. Ivyiwe biraguteye umutima uhagaze? Ego birampagaritse umutima. Baciye bamwirukana mu isinagogi. Abakuru b'idini ntibazosubira kumwemera. Abantu bose mu kibano bazoca bamuharira ivomo, nabo mu muryango wiwe bazoca bamukurako amaboko kugira ngo nabo ntibace bafatwa nabi nkawe. Yesu, akarusho yaronse nakahe ugereranije n'igihe yari impumyi? Kuba yarahumye amaso sibwo bumuga nyamukuru yari afise Toma. Hari yindi ngorane ihambaye yari afise. Ubuhumyi bubi kurusha bw'amaso, ubwo nibwo yari akwiye gukira. Kandi ubwo buhumyi umunsi waba uvuze ubwira wa mufarisayo? Egome, ubuhumyi bwo mu byo kumenya Imana. Uguhuma ntubone ibyo Imana iri kirakorera imbere y'amaso yawe. Mbwira Toma, aho twavana n'urya mugabo ku muhingamo, ko yahumutse yahora ari impumyi, ubakabasa n'uwatakaje ibindi bintu byose. Wabonye yihebuye canke yicuza? Ivyo? Oya. Wabonye ameze gute? Wabonye asa n'unezerewe? Ego, jewe nabonye asa n'unezerewe. Urya mugabo ategerezwa kuba adatahura ingorane ziri imbere. Toma, jewe niyumvira yuko uri kuramusuzugura. Niyumvira yuko azi neza ingorane yimirije kugira. None ni kubera iki asa n'unezerewe? Igituma nezerwa si uko hari ingorane zamuvuyeko, eka mbere si uko yahumutse amaso. Urya munezero afise uva ku mahoro asigaye afise kubera icyaha camuvuyeko. Ejo yarabaye hari uwazimiye, ari mu mwiza kandi yaratandukanye n'Imana kubera ibyaha vyiwe. Ivyo ntivyari bihuye no guhuma kwa maso yiwe. Ariko uyu munsi asigaye abona. Ikirengeye byose nuko yakiwe n'umuco w'ukuri mu kwizera umwana w'Imana. Urabona rero kwatakiri mu bazimi, kandi ivyo bifise akamaro karengeye kubo wahumutse amaso y'umubiri.
mwakoze kutwumviriza muri kino kiganiro aho twishura ku kibazo nyamukuru kivuga ngo kubera iki Imana yemera ko tubabazwa. Hari ibibazo bitandukanye abumvirije kino kiganiro bagiye bibaza kandi twagerageje kwegeranya inyishu zavyo. Kubera iki ujya muntu twumvise mu gakino yavutse ari impumyi? Yesu yavuze ati ujya muntu yavutse ari impumyi kugira ngo ububasha bw'Imana bwiyerekanire muri we. Abantu amamiliyoni barasomye iby'uwo muntu baca batahura ubushobozi bw'Imana n'urukundo rwayo. Kubera iki uyu munsi hari abantu bavuka ari impumyi? Nta nyishu kanuni dufise, ariko kumbure hari ibituma byinshi. Ariko ico tuzi nuko ikunda umuntu wese kandi yasezeranye kubana nabo. Mbega ibyago n'imibabaro byoba ari ibihano by'ibyaha by'abantu? Oya, ntitwokwemeza yuko umuntu ashikirwa n'ibyago kubera ibyaha byiwe. Ico twokora nyabuna ni ugufasha umuntu kuva mu ngorane. Mbega Imana irazi imibabaro yanje? Ego, Imana irazi neza ibyo camwo byose, kandi yasezeranye kubana nawe no kugufasha. Kubera iki Imana yemera ko mbabazwa? N'ubu ntitwoca tumenya inyishu y'intahava. Ico tuzi nuko Imana igukunda cane kandi yiteguye kugufasha. Senga Imana ikube hafi kandi gufashe. Mbega Imana yoba yitaho imibabaro yanje? Ego, Imana irarajwe ishinga n'ibyo wowe uri kuracamwo byose. Ni Imana itari kure yawe, ahubwo iri hafi yawe kandi iragomba kugufasha. Nk'uko byari bimeze kuri wa muntu yavutse ari impumyi, niko abantu benshi uyu munsi bari mu ngorane n'amageragezwa bigoye kwihanganira. Kandi benshi muri twebwe tumeze nk'uwo muntu kuko tutabona neza ingorane nyamukuru dufise. Iyo ngorane ni umutwaro w'icaha cacu tudashobora kwikiza kandi tudashobora guhunga mu nkomezi zacu bwacu. Ariko umviriza inkuru nziza. Imana yaratanze uburyo butuma ibyaha byacu biharirwa. Iyo nzira iri mu ijambo rizima ry'Imana ari ryo Yesu. Imana yatumye Yesu ava mu ijuru aza mu isi kuducungura. Intumwa Pawulo yavuze ngo KRISTO Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Yesu byawe n'inkumi Mariya. Yesu yakuze ari umugororotsi atagira icaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu ni KRISTO Yesu. Yitanze ko incungu ya bose. Ni muri Yesu dushobora guharirwa ivyaha. Nagombe ndangiza nsenga isengesho rigufi rivuye ku mutima wanje. Wumvirize hanyuma mpejeje nce ndarisubiramwo mu duce duto duto, nawe uzurasubiramwo. Mana nzima, ndagushimiye ko wanciriye inzira kugira ngo ibyaha byanje bibabarirwe. Warakoze gutuma ijambo ryawe rizima ari ryo Yesu kugira ngo ancungure. Ndagushimiye ko uwo mukiza wanje yabayeho ari umugororotsi. Ndagushimiye ko yatanze ubugingo bwiwe ku bwanje. Ndagomba kumenya n'ibindi byinshi by'ingene ibyaha byanje byoharirwa. Amen. Ndasengira isengesho nyene nawe uzurarisubiramwo. Urigiri ryawe wumve ko urisenga rivuye ku mutima. Mana nzima, ndagushimiye ko wanciriye inzira kugira ngo ibyaha byanje bibabarirwe. Warakoze gutuma ijambo ryawe rizima ari ryo Yesu kugira ngo ancungure. Ndagushimiye ko uwo mukiza wanje yabayeho ari umugororotsi. Ndagushimiye ko yatanze ubugingo bwiwe ku bwanje. Ndagomba kumenya n'ibindi byinshi by'ingene ibyaha byanje byoharirwa. Amen. Urakoze gusangira nanje isengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzokomeza kwiga n'ibindi byerekeye uko ibyaha byanje byoharirwa.